Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena abagize umugwi mushasha w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH ryarasohotse kw'igenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023. Igitangaje nuko umwe mu bari bagize uwo mugwi yari yatowe kuba umunyamabanga w'uwo mugwi CNDH akemezwa n'inama nshingamateka mu kwezi kwa mbere uno mwaka yasubirijwe. None umukuru w'igihugu yoba yabikoze nkana. Amategeko yoba yararenzwe nayahe? Ingaruka z'iyo ngingo zoba ari izihe? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko mugishikirizwa na jewe Di Claude Ninahazwe kaze. Kwigenekerezo rya 9/0 umwaka w'ibihumbi 2023 inama nshingamateka yaremeje abakomiseri batanu bagize umugwi CNDH basubirira abari barangije ikiringo cabo. Ariko Consolate Habonimana yari yatsindiye ikibanza c'umunyamabanga wa CNDH yarasubirijwe nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu, ashasubirizwa na Anezi Mfatiyimana bariko barahiganwa muri ico kibanza. Emile Nibasumba arabitubwira. Uwitwa Anezi Mfatiyimana yashizwe mu kibanza c'umunyamabanga w'umugwi CNDH kandi inama nshingamateka yari yahashize Consolate Habimana mu matora yabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kuwa 9/0 umwaka w'ibihumbi 2023. Uko kunyuranya amazina bigaragarira mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ry'igenekerezo rya gatatu ry'uku kwezi kwa kane turimwo. Ariko rero ingingo ya 11 y'ibwirizwa rigenga uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu ivuga ko urongo inama nshingamateka arungikira umukuru w'igihugu urutonde rw'abatowe hamwe n'abari mu biro vy'uwo mugwi kugira ngo abagene. Igihe bemezwa n'inama nshingamateka abagize umugwi CNDH bari batatu bagize ibiro vy'uwo mugwi bari Sixte Vinyi ni Muraba umukuru wawo, Anacle Nzohabonayo icegera ciwe hamwe na Consolate Habimana umunyamabanga. Abandi babiri bari muri uwo mugwi ni Jacques Nshimirimana hamwe na Anezi Mfatiyimana. Kiretse kunyuranya amazina, iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ko ibikorwa vyo kwemeza abagize uwo mugwi CNDH vyabereye mu nama nshingamateka kuwa 10/0 kandi bizwi neza ko ivyo bikorwa vyabaye umunsi umwe imbere yaho itariki 9. Kubwo baharanira agateka kazina muntu mu Burundi, abagize umugwi CNDH bamaze kwemezwa n'inama nshingamateka basubira guhindurwa ikiringo cabo kidaheze. Mushingwamanza Gustave Niyonzima akabibonamwo ukwivanga k'umukuru w'igihugu mu bikorwa vy'umugwi w'igihugu uharanira agateka kazina muntu. Kubuyo yanonosoye amategeko bigumye uko ngo kwigenga k'uyo mugwi kuracari kure nk'ukwezi. Twovuga yuko umukuru w'igihugu yihaye ububasha budategekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu kurihonyanga, kuko ivyo ibwirizwa shingiro rimuha biramusaba kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko twisunze ingingo ya 96 y'iryo bwirizwa shingiro. Kandi ikindi nuko umukuru w'igihugu turavye mu ngingo ya 93 y'ibwirizwa shingiro asanzwe ari we aserukira akabakizigenza w'urwego shingwa ntwara ariyo twita pouvoir exécutif. Bisigura rero ko ivyaba vyakozwe na pouvoir legislatif vyo gutora amategeko bitegerezwa kubahirizwa, ntavyivangemwo, agasohora decret yisunze uko amatora yagenze. Rero ntari kabiraba arabona yuko ayo mategeko yayarenze, kandi iyo ngingo ya 96 yamutegeka kuyubahiriza no kubahiriza nk'uko ingingo ya 214 y'ibwirizwa shingiro ibivuga kubahiriza ubungane, ico twokwita la séparation des pouvoirs, iyo principe kuyubahiriza pouvoir exécutif ariyo na pouvoir judiciaire na pouvoir legislatif zategerezwa zose kubahirizwa, ntizivangaza namwe imwe yese gukora uko amategeko ayafasha abitegekanye.
rero ivyo ni ibintu bitwereka yuko n'abanyagihugu bazogomba kwitura urwo rwego rwa CNDH batazorugiramwo umwizero mwinshi, bazobona yuko bati mbega abariko bakora batowe binyuranywe n'amategeko tweho botwuzuriza, rero bizogabanya ukwizera kw'abanyagihugu turavye ibikorwa bari basanzwe bakora. Ikindi nuko hariho umufilozofe yari yarabivuze yitwa Montesquieu yavuga ati kugira ubutegetsi bugende neza urwego rumwe rumwe irifo kurundi ruruhagarika, so biti irifo que le pouvoir arrête le pouvoir, niko vyategerezwa kugenda. Uwo mufilozofe Montesquieu yarabivuze abisohora mu gitabo yise Esprit des Lois casohotse mu 1748. Ivyo vyose rero impirikizi nuko naho amategeko yovuga ati iyo CNDH irigenga, duca tubona ko itigenga, iri mu kwaha kwa pouvoir executif, kandi duca tubona yuko nico yari yararonse no kuraba ngene igihugu coba caragize intambwe nziza mu kubahiriza agateka k'izina muntu karonke ico bita statut A i Geneve muri Conseil des droits de l'homme. Biraboneka yuko bishobora gusubira inyuma turavye ibintu nk'ivyo biriko birakorwa CNDH aho abo batoye atari bikoresha bivuye kandi ku rwego nshingwa bikorwa pouvoir executif. N'ibintu rero biciyoza ishusho ya CNDH kabiciyoza n'ishusho y'igihugu mu maso y'amakungu. Ikintu cari gikenewe gukorwa nuko bategerezwa kubahiriza ivyari vyatowe mu nama nshinga amateka, bakubahiriza amatora ingene yagenze, kuko yatowe n'abantu batowe n'abanyagihugu basanzwe baraba inyungu z'abanyagihugu aribo babaserukira. Nuko rero bo bisubiramwo uko abo batowe bagize aribo bashikirizwa. Amenya ko ari banga ritoroshe uringa ko kuneza ya bose kugira ngo utunganirize bose nurabugoko nurabinara. Muhejeje kumva ko itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho abagize umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu rihonyanga itegeko rishiraho umugwi CNDH rikongera rigahonyanga n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko mwariko mugishikirizwa na Edi Claudine Nahazwe naho butaha. Cari ikiganiro kw'isoko.